Umwigeme kuja mu butinyanka si ingorane ahubwo vyerekana ko akomeye nubwo abantu benshi na cane cane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere babona ko ari ingorane. Bivugwa na muganga Jean Darius Ndavyengenge, umuyobozi w'igisata kijeje guteza imbere amagara y'abantu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu ruganda rwatunganijwe n'ubwo bushikiranganji kubamenyesha makuru kubijanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu ujanye n'isuku ryo mu butinyanka ugiye kwa muhimbazwa itarike 28 Rusama uko umwaka utashe. Bwa mbere bwoga abantu bose bamenya yuko kuja mu butinyanka si ingwara n'ubuzima niko vyabaye kuva kera. Nyokuru wawe yarabubayemwo, mama wawe yarabubayemwo, n'umwuzukuru wawe azobubamwo, si ibintu bigira biheru no munsi. Nuko rero umuntu yomenya yuko bwa mbere bwobwo tubanze dutera kamo abantu, si kibazo cyo kuvuga ngo ni ingwara ahubwo vyerekana yuko ukomeye. N'ubwa mbere habaye iki gikorwa cyo kuraba isuku rijanye n'ubutinyanka, n'ubwa mbere bibaye mu Burundi ariko si ubwa mbere bibaye kw'isi yose. Ni umunsi mukuru wamuba kw'isi yose itariki 28 z'ukwa gatanu. Ahandi kw'isi mu bice vy'isi batanguye kubikora guhera mu 2014. Niko twebwe no munsi niho tugiye kuba twoshobora kugira kuja habona tugakora no munsi mukuru. Ahanini rero nkuko muganga Ndavyengenge abivuga ngo bazohimbaza uwo munsi mukuru bahereye mu mashure kuko ngo abanyeshuri babigeme bakunze kugira ingorane zifatiye ku kuja mu butinyanka. Tugomba gutangurira uwo munsi mukuru ku mashuri. Murabizi yuko umwigeme akomeye akwiza imyaka hagati ya 10 na 18 abaratanguye kuja mu butinyanka. Rero iyo bishitse nkuko abaganga tubivuga usanga ubutinyanka umwigeme amara iminsi hagati ishobora kuba yegereye 5, ni hagati y'3, 2 n'indwi. Mugabo dufashe hagati na hagati dufata ko yo bari nk'itanu. Rero iyo umwigeme ari mu butinyanka usanga afise agomba gusiba kw'ishuri. Iyo asiba kw'ishuri navyo birafise ico vyonona ku buzima no kuterambere ry'igihugu. Ico gituma rero twafashe yuko dufashijwe niyo UNICEF yuko twokorera uwo munsi mukuru ngaha muri twisunze ahanini ugwaruka ruri mu mashuri. Sivuga ko n'urundi gwaruka rutarabwa ariko twahereye kubwo gwaruka ruri mu vyigwa. Uwo munsi mukuru uzohimbazwa mu Burundi ku ncuro ya mbere itarike 28 Rusama umwaka wa 2021 mu ntara ya Ngozi.